Mwiriwe abajene muri mu gihugu cyo muri Hollande, mwiriwe abajene muri mu gihugu cyo mu Burundi. Mu mazina nitwa Jean Seguin Karorero, nkaba ninyambukira y'i Burundi mu gihugu cyo muri Hollande. Twongiye turabahaye kaze muri iki kiganiro twise turi kumwe twese turashoboye. Ego turashoboye kwigishanya ikirundi. Uno munsi turi bwige umunsi mukuru wa Saint Valentin, batazira umunsi mukuru w'urukundo. Ni hehe uyu munsi mukuru wajuva? Uno munsi mukuru wajuva mu munsi mukuru traditionnel romaine bita Lupercal. Lupercal wari umunsi mukuru bacelebra muri Empire Romaine ya kera. Ukuntu babigenza muri cyo gihe, abagabo bose batanga sacrifice ku Imana y'intama. Bagatanga donc impene zibiri, imbwa imwe, bo hari n'impuzu batanga, bo hari n'ibindi byose batanga different. Bo ico nico kintu batanga sacrifice kuri iyo Mana yiwabo y'intama. Hanyuma ikindi kintu bakora kigira kabiri, bari abagabo gusa bose bari mariye. Muri ico gihe abagore bose bari mariye, baca basohoka hanze bakagira gutya amaboko. Hanyuma abagabo bakaza n'inkoni ikozwe mu gishato c'impene, bakabakubita bose. Nukuvuga umugore wese atwaye inda muri ico gihe bamukubita inkoni. Urumva kumukubita inkoni byasobanura yuko Imana iri buhezagire kugira azabyare neza. Hanyuma umugore wese arongowe adafise imbanyi, baramukubita nawe ni muri ico gihe, bisobanura yuko azoca yasama inda. Iyo niyo yari signification y'uyo munsi mukuru wa donc bacelebra muri Empire Romaine. Ariko rero ni gute byaje guhinduka? Bo ningaha mu nyuma niho byaje bihinduka bivanye niyo byaje guhinduka bivanye n'umupape. Uno n'umupape w'umunyafrika. Uno mupape yitwa Gelas wo muri 5e siècle, niwe yaciye ahindura uyo munsi mukuru wo gukubita abagore bose barongowe, acawushira muri katolike, avuga yuko uno munsi mukuru ugiye kuba umunsi mukuru wa symbole w'urukundo, kuko nakare aba Romaine hacelebra gusa abagabo bari mariye. Rero acavuga arategeka yuko uyo munsi mukuru ugiye kuba umunsi mukuru w'urukundo. Donc ivyo gukubita abagore byaciye bivako, ivyo gusakrifia ibikoko byose byaciye bivaho. Ni naho rero uno munsi wa Saint Valentin usembora gusa umunsi mukuru, bivuye ku kigongwe cy'uno mupape. Yabisavye yuko umupape w'umunyafrika niwe yasavye yuko uyu munsi mukuru traditionnel païen utajana ivy'amashengero uhinduka ube umunsi mukuru w'urukundo, abantu bakundana bose bakaja hamwe ariko bari mariye. Utari mariye uno munsi mukuru ntukuraba. Murakoze cyane abajene mwakurikiranye iyi video. Nukuvuga yuko abantu tutari mariye niturinde duta umwanya wo guhamagaza gutanga amakado, kuko ntibikenewe. Twongeye turabasaba yuko mu fyonda subscribe kuri CV Tege. Imana nibahezagire. Murakoze.